Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka kandi ku mabanga hambaye agenda araja habona umunsi ku munsi cyane cyane yingene bamwe mu bashikiranganje bamaze imyaka 5 ndetse n'abamaze imyaka 3 bagiye baragenwa mu mabanga abarimwo. Benshi muribuka ko twabagajeje ko ingene abashikiranganje bagiye bararangura amabanga mu myaka bamaze muri ivyo bibanza. Twarabagejeje ko ivyaranze umushikiranganje Martin Niteretse w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, Ibrahim Uwizeye yarajejwe ivy'ubutare n'amasoko ntanganguvu, Emery Sabushimike, Domina Banyankimbona y'ubutungane ndetse na Leokadi Ndacayisaba yari umushikiranganje wo kumenyesha makuru, ubingangurukana bumenyi ndetse n'ibimenyesha makuru. Muri uno mwanya rero tugiye kubageza ko umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere muri leta ya Nderakobuca. Benshi baribuka igihe yari mu nama nkenguzamateka ubwo warurongoye inama nkenguzamateka Pasteur Emmanuel Sinzohagera yamubaza ati mushikiranganje waje no gute. Iki kibazo kikaba caraje kubera ikibazo c'igitoro kimaze igihe imyaka n'imyaka nga mu gihugu cy'u Burundi ari umuzi wibuye kandi carabaye akananira abahinga. Reka tugaruke rero kuko ngene Marie Chantal Nijimbere yaronkejwe amabanga, bamwe n'abandi bakavuga yuko byo barabifashijwemwo n'umwe mu bavukanye ba President Ndayishimiye. Uyu Marie Chantal Nijimbere ari mu bashikiranganje batandatu batanguranye n'intwaro ya President Ndayishimiye bakiri muri leta. Agitangura yatwaye ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ubuhinga ngurukana bumenye ndetse n'ibimenyesha makuru. Uyu niwe yakorewe mu ngata na Leokadi Ndacayisaba. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 niho yagenwa kuba umushikiranganje w'ubudandaji, kunguruza abantu n'ibintu, amahinguriro ndetse n'ingenzi. Igenwa ryiwe muri leta ryatangaje benshi, igisata jejwe nico cabaye umuzi wibuye. Umushikiranganje ngatari yizewe. Marie Chantal Nijimbere agenwa kuba umushikiranganje mu mwaka w'ibihumbi 2020, abamuzi baratangaye. Umupfasoni Nijimbere yarazwe nk'umunyepolitike, hari n'abavuga ko yoba atari bwigere yitaba amatora. Yarazwe mwishira hamwe ry'abaskuti mu Burundi, aho yakorera mu gisata c'ubutunzi bwishira hamwe. Muri iryo shira hamwe Marie Chantal Nijimbere ngo yarakoranye n'umwe mu bavukana na Varisito Ndayishimiye uwitwa Pascal. Uyu rero akavuga ko ari we yoba yarahuje Marie Chantal Nijimbere na Varisito Ndayishimiye. Ngo ni gutyo Marie Chantal Nijimbere yoba yarahavuye yegera Ndayishimiye na CNDD FDD, mbere anagenwa muri leta muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Marie Chantal Nijimbere yinjiye muri leta afise imyaka 37. Muri leta Marie Chantal Nijimbere azwi nk'umushikiranganje akingiwe n'umukuru w'igihugu. Rimwe rizima mu mpera y'umwaka w'ibihumbi 2024 no kuvuga umwaka uheze, byarashitse President Ndayishimiye arakarira uyu mushikiranganje, amwagereza ko atazi gufata ingingo zijanye n'ibiciro vy'ibidandazwa, acamo iminsi 15 gusa ngo abe yashizeho ivyo biciro. Ico gihe benshi baratangaye ingene bishise Varisito Ndayishimiye agakarira Marie Chantal Nijimbere. Nkuzi ko akingiwe ashigikiwe nyene, umushikiranganje Nijimbere yarakoresheje hafi amezi 3 kugira ashinga ivyo biciro, ariko ingingo yiwe yakoze iminsi urume rumara. Mu bushikiranganje atwara hari abashatse kumukengera kumbure kubera bafata ko atari umusendede FDD akwiye neza canke kubera ubuto, kandi akaba ataburambe yari afise mu bijanye n'amabanga yagiye arahabwa muri leta. Bamwe mu bamukengereye barabogojwe. Abo ni nka Albert Maniratunga yari umuyobozi mukuru ajejwe transport, no kuvuga kwiyunguruza, ndetse na Vena Ngendakumana yari umuyobozi mukuru w'ubudandaji. Abamuzi bakavuga ko Marie Chantal Nijimbere yihagararako, n'abashikiranganje bagenzi we ntibapfa kumwigenza kuko bashatse. Ngo hoba hariho abo bitoroheye mu bihe bashatse kurenga akarimbi. Igihabwo ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ubudandaji wamengo aho ubushikiranganje bwananiranye. Yasubiriye Capitoline niyo nizigiye
yabutwaye amezi 6 gusa. Uyo nawe yari yasubiriye Immaculée Ndabaneze yari yatwaye amezi 11 gusa. Marie Chantal Nijimbere we arashoboye kuhamara imyaka 3 n'igice nkuko abahinga mu vya politike bivuga. Benshi bati rero ubushikiranganje bwo yagoya ingingo zidakurikizwa. Ati mushikiranganje mwebwe mwaje ngaha gute? Mwakuye hehe igitoro? Iki ni kimwe mu bibazo vy'intibagirwa Emmanuel Sinzohagera asize abajije mu kiringo c'imyaka 5 yari amaze arongoye inama nkenguzamateka. Ikibazo cabajijwe umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umushikiranganje yarahagorewe aragerageza gupfundikanya inyishu. Emmanuel Sinzohagera caramwongera ati mushikiranganje nta nyishu ihumurizo duhaye. Igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu no kuvuga transport nico cambere cananiye Marie Chantal Nijimbere. Uyu yasanze igitoro carabuze arinza heza ariko bimeze. Ni kenshi yatanze inyishu zihumuriza ariko zibimfa gusa. Ni kenshi afashe ingingo zishinga ibiciro vyo kwiyunguruza ariko nazo nyene zikamara umwanya urumerumara kubera igitoro caca gisubira gukena. Imirongo idacika y'abarindiriye imodoka zibunguruza uburyo buteye ikigongwe bwo kwiyunguruza abatamakazi burizwa ibikamyo biseha amabuye. Umutagisimani yacikaniye imbere ya station aho yaratondeye igitoro amasaha n'amasaha. Ubusuma na nkunzi mwitangwa ry'igitoro, isanamu y'abatondesha ibiziga vy'abapfuye kugira abanyarukirizwe guhabwa igitoro n'ibindi vyinshi tutodondagura ngaha. Ibi vyabayeho muri kino kiringo ca Marie Chantal Nijimbere. Ikindi gisata kigoyagoya bidasanzwe ni cy'ubudandaji. Ibiciro vyagomye biduga ku rugero rutabaye no mu gihe c'intambara. Impamvu nyamukuru ni ikena ry'amafaranga mvamakungu. Isukari n'inzoga za Braludi zikorerwa mu Burundi vyarakenye ku rugero rubabaje. Ivyo bibonetse naho bikaba bizimvye cyane. Ubu tugeza abarundi baronka ibinyobwa bimwe bimwe vya Braludi babikuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho kandi biba vyakorewe mu Burundi bikaza bizimvye nk'injabuka. Ibidandazwa biva mu Burundi birazimvye cyane, ibiva hanze navyo bitera bikena. Abitegetswe na Variste Ndayishimiye, Marie Chantal Nijimbere yarashinze itegeko rishira ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa cyane, aho hari muri Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ingingo yiwe yabaye nk'izindi nyinshi yagiye arafata. Ngo ubu ntawe uzi ko nawe nyene acibuka ibiciro yacinze. None ngarubaho kakaja gusuma akari ibiciro bimuvuguruza mu gihe atabindi biciro arashinga. Mu gisata c'ingenzi naho biracanka. Mu gisata c'ingenzi canke se tourisme, Marie Chantal Nijimbere yaragerageje gutunganya inama rukokoma yo guteza imbere ico gisata. Ari naho benshi bavuga ko yagerageje ariko bikanka. Perezida Ndayishimiye iyo nama yayihinduye iyo gutebura no gutwenza ngo ubwato bwa Nowa bwakorewe mu Burundi, ngo Edeni ivugwa muri Bibiliya yari mu Burundi, ngo umwuzure watwauye abari mu Burundi bisanga bageze muri Israeli bashika bitiranya Maragarazi ndetse na Ruvubu bazita Tigre na Efrate. Ico gisata kiragoyagoya ku rugero ruteye isoni. Mu gihe mu gihugu kibanyi nka Tanzania cinjiza ku mwaka ayarenga miliyari 3 z'amadolari avuye muri ico gisata gusa, no kuvuga amafaranga leta y'u Burundi ikoresha mu myaka 4. Sawa muri Tanzania gusa kuko no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda muri ico gisata c'ingenzi barakuramo hafi amafaranga leta y'u Burundi ikoresha umwaka wose kubera amanama mpuzamakungu aberayo, ingenzi zija kuraba ingugebe n'amafaranga akwegwa n'umugambi bita Visit Rwanda. Uburundi bwo buracari kure muri ico gisata. Igisata c'amahinguriro naco nyene kiragoyagoya cyane. Aya hasanzwe afise ikibazo gikomeye cyo kuronka matière première mu gihe ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro. Umugambi wavuzwe cyane no kugurisha Sosumo ku banyamahanga, ariko bisa n'ibiri nk'igifungu uko bikogwa. Ngo mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bitwa ko hari amahinguriro bariko barashinga nk'iryo gukora ibisuguti mu bijumbu, iryo guhingura inyama z'inkwavu nandi harimwo n'irihingura umwavu w'ikizungu, ariko ryo rikaba ryarabananiye kubera ko Ziranotse Adrien Gacika ariwe wenyene yagiranye amasezerano na bamwe mu bahingura bimwe mu bikoresho vyifashishwa
mu guhingura umwavu w'ikizungu wo mu Bushinwa, ndetse amasezerano niyo bakavuga yuko ari we wenyene azonihinguriro ryiwe fome bazoba barekuriwe kubizana mu Burundi gusa mu kiringo c'imyaka 100. Ariko navyo nyene nta ntambwe zikomeye ziboneka. Igitangaje muri ico kiringo cose ni amafaranga atari make yakuwe mu Burundi akajanwa kubaka ihinguriro rikomeye muri Tanzania mu gihe Burundi bufise ibibazo vy'amafaranga mvamakungu. Abategetsi benshi baranavuga ko babandanya kujana imitahe muri Tanzania, ahandi bakaja kunyegeza amafaranga y'agaciro mu mahanga. Tugaruke no ku kindi cyaranze uyu mushikiranganje Marie Chantal Nijimbere, ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize COMESA. Marie Chantal Nijimbere yarashoboye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu bigize COMESA yabereye i Bujumbura ku magenekerezo ya 28 gushika ku igenekerezo ya 31 Gitugutu umwaka wa 2024. Naho yitabwe n'abakuru b'ibihugu bake, iyo yabaye intambwe. President Ndayishimiye yaratowe kurongora COMESA, mbere aherutse gutangaza ko no mu mwanya amaze atwara COMESA ubutunzi bw'ibihugu bigize bwiyongereye ku rugero rw'imiliyaridi 1000 z'amadolari. Bamwe baca baritwengera bati mbe yemwe yateje imbere ahandi aca yibagiriwe. Hari waciye umuryango tubaye nka kakanyegeri kicara ku mugongo w'inzovu gahengera, uciye ku kiraro kakaca kabwira ya nzovu ngo twe nawe turahatswe kuba muri kiraro. Muti rero mwomuha amanota ngahe? Umunsi wa nyuma Marie Chantal Nijimbere aheruka kwitaba inama nshinga amateka ntari ku igenekerezo ya 25 ruheshi umwaka wa 2025. Umushinga amateka Pamphile Marayika yararavye ibikorwa vy'uyu mushikiranganje agira ati norangiza nshimo kurinda ko umushikiranganje w'ubudandaji agoma garuka abona ibibazo bimeze gutya, ubundi ntiyari kwirirwa araza. Umukuru w'inama nshinga amateka nawe ati ehe mugabo arinda kaje wagomba yiruke. Uyu Marie Chantal Nijimbere akaba rero yaravukiye muri komine n'intara ya Cankuzo mu mwaka wa 1983. Yize muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, ayaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu mwaka wa 2010. Arafise kandi urupapuro rwa masters muri finance and accounting yakuye muri Mount Kenya University Burundi Center. Mbere yo kuba umushikiranganje yarakoreye muri Association de Scout du Burundi muri AGB hamwe no mu mashirahamwe Sojipaye ndetse na FENADEB nkuko bivugwa. Ngivyo rero byaranze umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yarajejwe ubushikiranganje bw'ubudandaji. Uyu rero akaba amaze imyaka 5 muri leta aho yatanguye aho mu mwaka w'ibihumbi 2020 atangurana n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye yatangwa arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ubuhingangurukana bumenye n'ibimenyesha makuru muri munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 niho yaganywe kuba umushikiranganje w'ubudandaji kunguruza abantu n'ibintu amahinguriro ndetse n'ingenzi. Igenwa ryiwe rikaba riri mu magenwa yagiye aratangaza abantu benshi batandukanye cyane ku bari bazi ingene amabanga aronswa abantu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bamwe ntibanatinya kuvuga yuko ibi bibanza yo barabironkejwe no kuba azinanye n'umwe mu bavukana na President Varisito Ndayishimiye. Mu yandi makuru kandi reka tuyabananize ku bindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Muri Sud Kivu imirongo y'imodokari z'abagira neza zagarukanye njyane hagati y'indongozi n'urwaruka rwa Wazalendo. Nkuko bivugwa i Bukavu hari ukutumvikana hagati ya buramatari w'intara Sud Kivu n'igice c'imigwi ya Wazalendo kubijanye n'imiduga 55 yari itwaye imfashanyo n'ibipfungurwa n'imiti genewe abateshejwe zabo i Uvira. General Makanaki umwe mu bayobozi bakuru b'iyo migwi yitwaje ibigwanisho ishigikiwe na Kinshasa aragiriza uwo murongo w'amamodokari kubukingira ikibaba M23. Hadutse rero kwikekana mu gihe abakeneye gufashwa babandanya biyongera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umurongo wo gufasha wari witwa ko uva i Bukavu gushika i Uvira wahindutse isoko ryo gucanamwa hagati y'indongozi mu ntara hamwe n'igice ca Wazalendo imigwi itwaje ibigwanisha ishigikiwe n'indongozi za Kongo mu mwikekano kubijanye n'umutekano muke hamwe n'amatati y'igisirikare abandanya yiyongera.
mu gihe amakamyo 55 yuzuye ibipfungurwa n'imiti bigenewe abateshejwe izabi Uvira hari ukutumvikana gukomeye hagati y'urongoye intara Sud Kivu Jean-Jacques Purusi na General Makanaki Kasimbila John umukuru w'abawazarendo muri ako karere. Ivyo General Makanaki Kasimbila John yansevyeruye. Buramatari Purusi yatangaje mu ndwi iheze ko habaye amasezerano hagati y'igisirikare ca Congo FARDC, igipolisi, indongozi, igice c'imigwi y'abagwanyi ba Wazalendo ishigikiwe n'indongozi za Congo hamwe n'ingabo z'u Burundi zicumbitse muri ako karere bivuye ku masezerano yo gufashanya hagati y'ibihugu bibiri. Ayo makamyo atwara imiti n'ibipfungurwa vyo gufasha abantu bacu kandi ivyo byose bizokugwa mu miduga ku mugaragaro imbere y'abanyagihugu abajejwe umutekano n'abawazalendo niko yemeje. Ariko iyo nsiguro ntiyanyuze igice c'abagwanyi ba Wazalendo. Ubutumwa bwo mwijwi ry'iminota 17 bwahanahanywe ku igenekerezo ya 19 mu Kakaro, Makanaki yari yamirije bikomeye izo modokari zivuga ko zigiye gufasha zivuye Bukavu. Uti ntidushaka umuduga n'umwe uva Bukavu uja Uvira. Jewe Makanaki umukuru w'intambara mvuze ko umuduga wose uzova Bukavu Wazalendo bawurase bawuturire nta numwe uzoca ku kiraro ca Luvingi. Niyo miduga izana abagwanyi ba M23 niko yavuze. Bamwe bakavuga ko hari ukutubana kwiganje n'icuka ca gisirikare. Subwa mbere imigwi ya Wazalendo yanka gushira mu ngiro ingingo z'ubutegetsi. Kenshi baranka ibigwanisho abasirikare ba leta bakabagiriza ko bahunga urugamba bagasigira inzira barobere ba M23. Bukavu ahiyo miduga iva ni gisagara kigenzurwa na M23 kuva mu ntango z'umwaka bw'amasoko menshi. Abagwanyi rero baragiriza igisirikare cy'u Burundi gisanzwe kiri Uvira gufashanya n'igisirikare cya Kongo ko gitera M23. Cicuka cyane atumye umushikiranganje wa Kongo ajejwe kwivuna abansi hamwe n'indongozi zikuru z'igisirikare cy'u Burundi zigira urugendo muri ako karere. Abanyagihugu rero ivyumviro biratandukanye mu gihe bamwe mu baba Uvira babona ko imfashanyo yoca ikalemi ivuye Kinshasa, abandi bagasaba ko umuti wotogwa vyihuse. Uti ni imiti y'amavuriro hamwe n'ibipfungurwa vy'abateshejwe izabo ntiyunguruje M23 kandi bazocisha mu bigo by'isuzuma vyinshi niko vyemezwa n'umwe mu ndongozi. Kuva rero intambara zisubiriye gukara cyane Goma, Bukavu, Nyangezi na Kamanyora, Uvira yakira abantu benshi bahungiyeyo. Ubuzima buragoye cyane kandi kuri iyo miryango y'impunzi ifashanyira kenewe cyane. Ariko kuba General Makanaki yavyanse no kubikiraro gikomeye ca Luvingi carazibiwe bishobora gutuma izo ngurane z'ugufashwa zadukamwe injyane za politike zikomeye hamwe atamuti numwe wotogwa vyihuta. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari wose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibazo igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nandi makuru menshi turiko turabatohoreza ni mukanya nimuze gucikanwa yo kuyaba ariko aravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye no Muza TV Imana bahezagire mu kugwa vyanyu vya misose muriko murakora.